Turatabaza obuha aha kujyambere mu gisyo impande y'isoko turafise umufurege ahantu parti umufurege wacitse hacaba ibenga rinini rimaze kwica abantu bashika hagati y'abantu batanu wa gatanu n'uyu uye ubu naho yo barayafuye tutabaza na komine ko yo dutabara iki kinogo karaba ko yo cubakira mu mezi atatu urumva umuntu abagiye. Ubu n'umwene gihugu aba muri quartier Gisyo zone Kanyosha komine Muha yariko aratabaza kubw'ikimanga kinini kiboneka muri ako gace. Igihe twahashika twasanze umwene gihugu atarira busema kuko iyo manga imaze guhitana abantu ironona n'ibintu bitari bike nkuko twavyiganiwe n'abene gihugu twahasanze. Iryo benga ramaze nk'imyaka tuvuge 8 ngira. Urumva uno mufurege nyene uratera ingorane nyinshi kuko iyo imvura iguye amazi araba menshi urabona ukagendura bomagurika urabona ko hageze n'igihe haba ikimanga umengo ni isoko. Rero intambamye zihaba nuko imvura ibaye nyinshi kagwa amazi aratega kandi iyo abantu benshi barakunda kugwayo canke abantu baba bishe bakaza kubatayo kubera ko amazi aratega nk'ahantu imvura ibiri kiragwa kubera izanana inguvu nyinshi haca hatindagurika hakaza ikimanga kinini. Iyo rero hagize umuntu agwayo ntava yaca hera agacafu. Abo bene gihugu basaba leta ko yo bakorera iyo manga kugira bakingigwe. Saba bakuru nyene ba leta yuko hadukorera tukasubira kuroka maho imvura iguye biraduga bigasika amazi yagasika hejuru kuri ivyo bigane byo. Twe ico dusaba nuko bogira inguvu bakadufasha mu gukora uwo mufurege kuko uko imvura igwa niko kiguma caguka. Rero ico dusaba nuko bodufasha bakacubaka amazi akazaramanuka n'izi imvura iguye kuko wari umufurege mutoya mugura abona ubukwara urumanga runini. Iyo manga ubu mbere yabaye nk'ibenga kubera amazi menshi yadengeye n'imicafu itari mike itabwa muri ayo mazi yarigeze gukorwa mu gihe bariko barubaka umuserege utwara amazi uca iruhande y'isoko ya Gisyo. Ivyo bikorwa bikaba vyamaze akanya urume rumara.